hariho ugasanga umujama afise ikibazo peut-être nico yigeze akora ari d'ailleurs usanga uwo munsi ariko aratubesha la meuf ntibigeze banahura ni juste kugira ngo avyimbe mu bandi so à partir de là ni usanga nabigeze kukubesha rero ngurumva ngo bango niyo fresh bango ni ubifiringa fresh muto Sonda kugasuna ugurura hamwe na za pensée niga muri primaire mugana narayibona nayo ndayizi même si ntatahura mugana umuntu yarayibona urabona ko ari ibintu nyene biraba yabaheje kuronka yes yaronse message ndi umunsi wa mbere nabonye umuformateur azanye beno kivuga sex y'umuhungu yes kubera kingene kera basensibiliza gose kurusha agakingirizo ariko ubu vyahagaze twe twaragowe ngo hariho izibasizi kaza cyane mwebwe yo urababwa demangeaison uyagaza gute deja ntibikunda urikura indani urumva ugiye à chaque fois ugiye gupisa ni douleur idashobotse à chaque fois uja gupisa ni douleur idashobotse hama iyo ni stade ya mbere aho zacari ni préliminaire za mbere zo kubabara après acatangura kuvamwe rero amariki yes après sinzi etape ikurikira mugabo ugeze ngaho kuri liquide ugeze habi alors que abakobwa ngaha mu Bujumbura ashobora kuba yarahaye feedback acereza n'undi muntu nimba aratoye infection kwa feedback abo bose ayagiye araha bose agenda arabahako kweka ivuze wewe no bamwumva tuvuga ivyo twabayemo ako ka message sasa urapoa nk'ikintu c'amasaha abiri kurakaraba kata Samira nataka nikuwe papa hivi tu pampa byari sana uraraba wowe nyene ntiwishoboye ugaca wibuka ukeneye abagufasha ugaca wibuka mwe bakubwira ati koresha agakingirizo mimi niko bile niko legend ibyo agakingirizo ibiki sasa ukiona kale ka message ubwenge buca busubira ku mwanya sema legend ivuna nataka kuwe papa sasa kwa papa legend ubwenge buca busubira ku mwanya koroka muzetu wa shefaya ntatagaso no munsi no kugara sheri nimbo ndindiriye sintaha ndi kumwe n'abatabura amafaranga ndi muri buryo gusangira n'abacu karibu muri patifulva ababenyoye ubu bari mu bipampu mu buzima bisaba kuba umushapu witani love nibabambiri shega kure mama abakobwa badafise inyuma Bonjour, bon après-midi, comment allez-vous? Welcome back. Podcast Agatoch. Hi Big Zo. Introduction. Amakuru y'imisi. Nigize umuntu agira ama podcast y'Abanyamerika. Kutavuze ya hayani. Emwe murakomeye. Jenda komeze neza urameze neza nawe. Jenda komeye meze neza karibu kandi mu kiganiro cacu kiba Agatoch. Turamurika more light. Turamurika mu jisho ndani gutya ati haha mwahabonye. Agatoch. Antuka ahanye onoze. Uzemo tubabarira abavyeyi surtout mugabo nuko twatahuye ko ari ibintu bikeneye kuvugwa kugira ngo bitoregwe inyishu parce que des fois tuvuga kenshi ariko mutya kuvuga ibintu mukaba mwishe vyinshi kare mwo bikijije mu kiyago twebwe ko tuzi ko ari ibintu babiguye kuvuga twaraje ngo tube kinywa ca jami umugani wa Nikita ubunye turi kinywa ca jami yego twubahuka kubivuga kuko tubaze ko mu kubivuga vyozana solution ntitwubahuka kugira twitwa bubahutsi canke abantu bavuga ivyo bigombeye mugani uko tuzi hari ibintu vyinshi mu kubihora umuntu ashaka kwihenda vyita ngo ni ndero canke ibiki mugabo ugasanga mu kubihora hari ico vyononye ariko mu kubivuga biza gusa no kubahuka mugabo bikagira ico bikijije gusa ngo ndatinya mu buzima busanzwe urakoze kwivugira ariko nyene niko nafite umutima mwiza umuntu mpamvu ndakubahuka niko nafite umutima mwiza ndakundana uno munsi wirisha amahera kugira wigirire publicity dusutumire yitwa Kizigenza DJ Feel Bites from Runtown DJs bose gana barapira Runtown kandi riko ari mugenzi wanje yarangaye impira Runtown ariko nturampa agafoto
hewe nakoze n'ikiganiro ndawambaye Yo carancitse. hewe gifise amamiliyoni n'amamiliyoni y'amaviews nukuri nibaze ko mwarakibonye abantu mwarakibonye mumbwire ko kado yampaye naye agaciro yambaye ndayikoresha ikiganiro Thank you so much. aye agaciro kare muri podcast yacu Murakoze kunyakira. Hama twaherukana kera hose. turi mu mahanga Umwaka mwiza. twese Nangire ko na joyeux anniversaire kuko we don't have time to lose this year. Ngira kuvuga na joyeux anniversaire na Pasika nziza na Noël nziza tuzosubira l'année prochaine. anniversaire yanje ni muri juin C'est ce que je te dis. Bizuzo On mbona enchaîne direct zose tugira. uko bigenda kose uzi iki n'ikindi wamwifuriza afite ID kuri twafite anniversaire yiwe wamwifuriza ni ID nziza irayidi imbere ryari entre mu kwa kane Jesus turafise abamizirima ngaha ayo twe tukaba dufise turi mix no ku buryo bapasika bafise iyo barya rayidi tuzorya mu carama buunye yo mana bino Programme irapanze. kiracaravye mwinduruke Nakubali. karibu Asante uraberewe. sana. Asante. nibaza ko kubegwa bisanzwe ari ibintu no kugira ngo ubuzima bwa misi yose iyo uje mu kiganiro uberewe Eh. utanga na envie abantu kukumviriza kuva deje urumva n'ivyo uje Erega jya kuvuga wabihaye agaciro Jesse nazo ko ari umuntu azamuganira ataberewe gusa urumva Barahari. aba yahushije cible aba yabirondeye gusa bwabo akabihusha nandi uretse imbere ya kamera n'amatara aya kantu umuntu aba yakiyumviriye abakakankatu dusigaye dufite amatara amaramazanya gute arakoze, araramazanya urumva Afu yanawaka. Yo. yani kama sasa kastile Yanawaka. kama kastile kanaregea Tumeshakuwa wasanii. Tumeshakuwa wasanii. Sasa tushakuwa wasanii. Inabidi tuvae kama wasanii ndio wamenambia. Wambaye n'agasakoshi kwa diaspora Madolari ndo. bon uyu munsi rero nkibaza ngo suje ni iyihe suje tuganira kuno munsi ni ibintu vy'imico mibi abajene bo basigaye bafise yo guhoroka kizimbabwe abavyeyi mushake bari kubitahura abajene bamaze kubitahura batahuye terme ibintu byo gukoroka kizimbabwe bifise ingaruka iziye mugabo bibaza ko first of all twanza guhera kuri kubera iki abajene bo batakicikingira mu gukora imibonano mpuzabitsina bazi ko abavyeyi n'abaciye baca batahura lo terme twayitoye kubera ko murabizi neza ko hariho ingaruka nyinshi mbi ziterwa no gukora imibonano mpuzabitsina bitagira protection. Tiking. Ijambo rigukunze kuguma hehe munda. Niko bayivuga. Niyo tugira tuganire kuri munsi twese nga turabajene, turabamama, turabantu, turabagenzi, turabona ingene ibintu bimaze muri societe, turabona ivyiza n'ibibi. Donc tugira tubiyaga. Mbwa bitabuza ko muwe mu makomante kuri abakino kiganiro ushobora kutubwira iciyumviro ciwawe kubera ko tuvuga ati twebwe dufise ubwenge bwacu ahantu bwarukira kandi tuba dufise saha imwe ntibishaka gukunda ko tuvuga ibintu vyose mu saha imwe donc niyo mpamvu twugura amakomante kugira ngo umwe wese ashobore gutanga iciyumviro ciwe gishobora gukiza kitica kiza gukiza noko uyu muti yitwa turi muri Tanzania hanyuma impamvu namutumiye bibaza ngo none uyu niwe akora akizima gushana kurusha abandi bajone bose Vraiment niyo nuko ntimubone nabi ahubwo niyo yapropose iyi sujet igihe twari turi Kigoma naragaragaje kubaza umushaka influencer twari turi kumwe ndabanza mbega ni hese uje ubona twakorera ko abantu benshi baca ko hejuru alors que ikeneye ko tushaka kwicara tukayiganirako nayo yaciye avuga ati tuze tuganire muze muganire ku kuntu abajene bo batakicikingira basigaye ebana ari twende waje naje tugende ibintu byo kwiyumvira ABC n'ibikirimo alors pourquoi d'abord wiyumvire kuri iyo sujet imbere yuko umutumire wacu avuga nashaka kuvuga akantu numvise samedi ahantu twari muri atelier uko kugira ngo hari umuntu ashaka kumva umenga sije nk'iri intéressant canke ibiki gushikushitsa ahantu abantu bafise ignorance yavyo kavyumva yero umuganga ahuragira amaturu hagati mu gihugu yigisha ku mashure secondaire yiki acabaza abana bari muri ariko arigisha ati mora mubigenza gute kugira mwirinde gutwara inda mutagombye canke kuzitera urumva bon kubera nyene kenshi urumva kenshi umenga inda iza kuba ikibazo ku mukobwa kuruta ku muhungu canke ibiki
acavuga ati hagira umwakiriza yishure hama umukobwa akirije acayishura ngo je ngo urumva ngo mungu dukundana ngo turyamanye ngo rimwe ngo kabiri ngo gatatu ngo kane ngo ujya gatanu cyangwa ngura kumukweba ngo kujya ngo kujya gatanu niyo hari amariski aca nterinda ngujya voilà acavuga uko umukangara umwe gati kandi ati acabona rero reaction abandi bana bagize Baravyapuze. genre yo jo mkenyuro systeme niyo nyene hari vuba hari vuba ico ibyo ndakubwiye umuganga bitubwiye samedi donc no munsi turi kwa tatu samedi donc umvi ndavuga nti iyo nivo ignorance ni nyabaki en plus ku ishuri ni kuvuga sabanyagihugu yasanze ku gatumba ahantu nabo yasanze ku ishuri rero ndagaceje bwo abantu umuntu bakadukurikirana ntavibaza ngo twatoyisije iyerera ngaho ignorance y'ikintu nk'ico wowe ushaka kuvuga umenga ni gito ushaka kuvuga uti no googlinga nkamameje kubitora ubwo busirimu bwo sana bagufise rero tugaruke ku twe duhari kugira ngo basi n'abo bantu 2000 3000 bashobora kubibona bashobora kuvyumva bumve ingene ibintu bimeze yego yes impamvu nakubwiye sujet nuko nkaje personnellement nibaza ko ni ikintu ari kwifuza ko banyigisha nza kuba ndi muto cyane bagishimika ko cyane that's why numvise umengo turonse opportunity yo kubivuga turi abantu dufite iyo influence yo kuvyigisha abandi twobishimikira ko cyane kubera iki kubera hari ukuntu abahungu benshi tusikiye ibintu bijanye na sexualité tuvyigira kwirigara tuvyigira mu bagenzi ora abagenzi nabo bafite ama information ari aho ni nkuko reka arabivuga ugasanga nabo nyene ntibarisubira ibyo bavuga ni ibintu twakuze twumva mu ba grand frère ukuntu tukabifata uko nyene kandi buri muntu wese afite experience yiwe muri surtout muri bya sexualité hariho nk'ubu dufate iyo turi entre mecs kwirigara tuko turapartage ama experience yacu umwe wese ashaka kwiyemera genre jewe naramweretse ko ndi umugabo bayibona muri yo sens hariho ugasanga umujama afise ikibazo peut-être nico yigeze akora ari d'ailleurs usanga uwo munsi ariko aratubesha la meuf ntibigeze banahura ni juste kugira ngo avyimbe mu bandi so à partir de là ni usanga nabigeze kukwesha rero ngurumva ngo bango niyo fresh bango niyo wifiringa fresh muta urumva surtout rero generation z'ubu zoze zifite ingorane yuko nta sensibilisation nini yagiye hari nkakumwe kwa kera kubijanye na les rapports sexuels twege kera tukira abapeti ku radio chaque fois hamari ama publicité hamari ikintu kwibutsa ndibuka ko no kuri carte mwibarabara ari izu ubu dufise OK hari prudence yitwa OK niyo mpora mbona mwibarabara sinon twara karimbo ka kera 2005 2006 je sais pas bararimba kuri RTNB Sonda kugasuna ugurura hamwe na za pensege jana niga muri primaire mugana narayibona nayo ndayizi même si ntatahura muga umwe yarayibona urabona ko ari ibintu nyene biraba yabaheje kuronka yes yaronse message donc twegere twakuze hariho izo sensibilisation nyinshi ku buryo tumenya ati okay ukoze imibonano mpuzabitsina ata protection ushobora kwandura ingwara zitandukanye turetse d'abord sida les MST hama ushobora aussi les grossesses non désirées izo zose ni ibintu baguma baturepeta everyday nka jewe ufate par exemple aho nakuriye hari ikigo ca Bubef ico gihe hari Ngozi hariho amasinema bakunda guprojecta twe twajayo tugiye juste kuraba les films nico cyatwatira mugabo kumbe muri izo films harimo rero harimo message hama hambavu y'ivyo hari hose n'abaformateur ndi umunsi wa mbere nabonye umuformateur azanye sexe y'umuhungu yes ayizanye ikoze mu mbaho juste kugira ngo atwereke ukuntu bakore bamfila eto jewe twarabahungu c'est vrai mugabo gati yo come on what's that izo ni biki ukumva isoni ariko après ni ikintu cangumyemo nakigumanye sinavuga ngo rero ngo naje ngo ndumwiranda gose ariko still ni bikoro bizi nkora mbizi nkora n'ibigirankana okay tribunal des accusés fait entrer l'accusé listen we don't judge urumva nuko rero je nibaza nanipfuza ko twobisubira tukabivuga kugira ngo nabatoye bacu bavyumve nimba twe twaragiriye ubuntu tukabitwigisha hakiri kare reka natwe dusubire tubisubiremo batoye bacu kuko ubunye maybe sida ntikiri trend uko yari trend cyane yari cyane birahari mu ngwara zose zari zihari wamengo nta zindi ngwara zihari by the way uravye campagne bagirira yo kudusensibiliza par rapport ya sida niki wamengo cancer ntibaho wamengo tumeur niki ntibibaho tellement focus yari kuri sida kuyo tuvuga ati okay iyi niyo maladie dukwiye kwevita twese donc turabikurana après rero that's why we here ubwo nibaza yuko tuzorondera umuntu akora mu bintu vya sida tubiyage navyo nyene kuko nibaza yuko
kera hari ibintu byinshi vya sida mwibarabara amapankarte ubu nyene ibiki mutwe abantu harageze aho sinzi ikintu usanga cabaye en fait urumva harageze aho usanga no muri ministère ya santé ugasanga programme zikora ku bijanye na sida arizo zifise budget niniya cyane kuburyo uvuga ati okay none niyo ngwara nyine ihari ariko ico gihe hariho nécessité justement yo gusensibiliza kubera bari benshi ko barapfa bishwe niyo ngwara Yego. alors jewe rero ikibazo ngize uri kuravuga ni kubera iki nyene kera basensibiliza gose kurusha agakingirizo ariko ubu byahagaze eske nta ma infection bakigwara abantu eske abantu ntibakigwara sida eske abantu ntibagiterana inda kubera iki eske ntibiva kuri kwa kuntu abantu bise imico myiza bakavyitiranya no kwigisha nibikenewe ayo ndirimba arimbye feedback itwe bidakenewe bagafata ibidakenewe akabyo bagira ibikenewe hanyuma ibikenewe babigira ibidakenewe kubera kurumva hariho ukuntu deja none n'ibiganiro yuko tuba kwisigura iruma mu manza mu bitahure impamvu ariko tuvuga ibintu kera vyavugwa kuri RTNB mugabo ubu unye muri 2025 wihwahutse kugura umunwa ugira uvuge agakingirizo ugira uvuge kwikingira ugira uvuge ibintu ngene bavuga umengo ntibiri cool mega eyo meguri ahubwo mega ntagira nande rugira uri umuntu uri umuntu umukobwa hari n'agakino kaca kuri TV kitwa sida yarateka bakina kuri sida ikigo sininuze je nibaza yuko sinzi ikintu cabaye mugana je nemaze kubiromarka yuko narankunda muri periode ya covid narankunda gucokoza abantu ni covid yarakuye sida kuri kwicata ni sinzi muga sinzi exactement naza ko turonsuma ibintu nabikoreramwo kandi afite ibitego bivuga neza mugabo naza yuko naho sida yo baratoye uburyo bwo kuyimetiza gupfufaza cyangwa imiti cyangwa ibintu nk'ivyo nibiki sinibaza yuko agakingirizo ka intervena kuri yo kote gusa sinzi rero ubu ama sensibilisation ngena agenda sinzi ahabera hama ikindi kintu nibaza yuko kuri kote y'inda zitagombwe ko agakingirizo rero hagaruka kandi kamaro kako gose kuruta kuri ntuzeye kuruta kuvyingwara gusa tukiraho nyene tuko turageza kuraba ubunye aho ico bacarahindutse sinzi ko byibuka kera internet tukaba dufite accès kuri internet donc du coup ico twita les films pour adultes les films pornographiques kuzironka ntivyari vyoroshe à l'époque wasanga ari umwe sur 10 personnes bafise izo films twita z'abakuze hari impamvu zikorwa de base bazikora kugira ngo bigisha abantu justement mugabo après vyaragiyemwe entertainment bijamwe business birahinduka biba ibindi bintu donc internet imaze kuba internet ikaba accessible ku bantu bose ubu unye les jeunes barafise beaucoup plus accès kuri ziga film muri ziga film naho ugiye kubiraba pour la plupart utarayira abanteribuye ngana karagaciyemo anere micro donc ubu unye internet irahari abapeti barafise accès kuri izo film muri izo film kenshi ugiye kubiraba dans l'acte nta protection birimo donc quelque part inconsciemment uba wibwira ko ni guca biteza gukorwa ni movie my friend ni fiction hariho cadre babikoreyemo hariho équipe hariho objectif précis ivyo bintu bako barakora uwo kacubira aba nk'umwana muto justement birakwa influence urakoze gose kuvuga internet kuko urumva internet irahindura ibintu bw'abantu ntitubimenyera fa pasi naguye kuri video ya ujya mbere nyene internet nyene Mark Zuckerberg ariko aravuga ariko avuga yuko internet ngene yahora ikora bigiye guhinduka yuko ubu internet itazosubira gusansira pa internet Facebook tuvyatwara kubibo ni Facebook na Instagram na WhatsApp yuko kujya Twitter idasansira sisora Twitter hariho image iriyoze nibirwana kwazana bya bindi Twitter yaguha frame nibirwana kwazana urashaka kubona canke unabishaka gutamo direct ngura na Facebook basi niyo hari umuntu yakomeretse gusa ariko baza ati urashaka kubona canke nivye ariko aravuga ati ubu nituzosubira gusansira nibi aya majambo two turavuga barashaka kubanza kuyumva baraverify before yuko video emission ija kuri YouTube bumva amajambo baca bagukubita aga strike direct ati ibintu uyu munota kata canke gira ding rero urumva ubu comme Facebook ariyo rezonaza ko yambere iri accessible nga mu Burundi ni kuvuga ubu ama platform y'izo filme plus de 18 ans wavuze zigiye kuza zirataka kuri Facebook ama publicité zitako amatiza yazo n'ibikiri ntuzeye kandi tuzobuza umuzungu kuzishiramo ko ni ivyiwe ntitumutegeka deja vyaratanguye d'abord kuformer abantu bazobiraba
urumva nico ko byaratanguye kubera ubonye kuri Facebook sometime iyo baguhakinze kugira umenye ko baguhakinze ubona ibisusu exactement baca posting ibintu by'ibisutwa kuri page yawe ugasigara uraza nibi bizabaye ryari sanga kwera iki arazi ko siritirizi ibyo aza kwatira go plus audience niniya hama après akayikoresha idashaka rero nico gituma nibaza yuko kwibwira yuko kwibwira yuko umwana wawe ari safe ntarakwiza imyaka arashobora kutaja no kubirondera bikamusanga no kuri Google ngo arinde kugugelinga ngo arondera ama website nibiki juste ariko ara scrollinga kuri Facebook ijya umva umenga biri safe nuza kumubuza akagwa kutwasa mutwe tw'ibintu kubyo umwanya mutoya urazi ko hayo n'ama navigateur hamwe hamwe iri kura surtout yo gutelecharger ibintu biri illegal je plaide coupable ego vraiment ma filme kuri DJ abakeneye imiziki rero atayisofye ego je plaide coupable bwabo kuri torrent twese twotsinda ya ucubibona DJ nyinaso kuri torrent amaseri harandi we yakora ahora biraye filme nawe Netflix aho nta filme urabona nimbura Russell Prime yeah Twagenza la diaspora. Tuzokizwa niki? Barasaba Spotify. Baje bere kundira. Umuntu yamwemereye Biggie Spotify byavuye kuri jewe koko ama icacumi. Donc rero ajya ama platform ya download. Ama navigateur, ayo navigateur usanga uri kurakoresha. Wowe tu es tranquille, uheje kuri YouTube utwaye link kukandi kantu kagufasha gutelecharger ukazona bam bagutayemo ikimaje kandi ugasanga de base jewe sivyo nahinje kuraba mugabo sarovye canibwira ico bigira ku mwana muto bakobliza kurindira kuraba video kugira ngo uri oblige ihere ubanze uyibone sino ntubandanya kandi bari kugira rimwe ukabikuramo gatatu kandi ijya gatanu zo gati okay basi let me see reka turabizo ibintu mushaka kundandazako aho mvuze jewe ni jewe basi je ndakuze dufate ndabanze ku utahura impact y'ivyo bintu muga ibaze nka muto yiwanje atarakura neza mu mutwe ataratahura ibintu biriya akaca bigwako umva akaca bigwamo kandi abiguyemwo aca asanga ariko arapratika kuje nyene bapratique muri video olio yuko habaho ataronse iyo nyigisho uvuga ati ibintu ubona we pratika ngaha c'est une fiction après mu buzima busanzwe teza kwiproteza sino les conséquences needs niyo mpamvu no kuri hakenewe ibiyago mu rurimi bumva baguye n'abantu bazi bakabasigura ati bino bintu bimeze ukuntu apana kumwe Biggs yavuga tukureresha abana iki ubeshi kubabesha ngo urumva ngo bijya ngo siko yababikora ngo sikomeze oya bimubwire kubera ko uzura kubimubwira abimenyera handi kandi munatwankuraje twe tuza kubavugira ibintu uriyo kumuca baca baza bakatujija baganandera bagira baza basigaye bavuga muri salon basigaye bavuga ibintu alors que twe tuvuga ibintu abana basanzwe bazi wowe wazanga uri kuraproteja mu kubabwira ntimuze gusakoze murabwiye biganiro or que barabizi banabira babizi mu ndimi ngira mu gishono no mu kiyapani no mu cyarabu no mu congereza nika asinzi harakantu nigeze kubona karakameme kavuga ngo mama ngo harambwira ngo nirinde kugendana n'abana babi ntazi ko ari je ndi chef wawe ngo ntazi ko ari je ndi chef c'est moi le chef de la bande I'm the chief wo kurambwira ngo singendana n'abana ngo banye influencer ubusere kagendana nabo boca baba bizi katuri jarabi urumva abameze gutya ara nindi ngo yo novice papa reka arashwadana mukuru wanje ku bintu je nkora ropiye ukazohora yeah bazinje nageza kumera aho ni je ndi capitaine non turatandukanye cyane je ndibuka ariko rero subi nyuma gato ndibuka bakitwigisha bakiduha izo nyigisho barashimike bafokasinga cyane kuri sida mugabo le MST wamengo ziri akoti mugabo rero MST nizo zikora maravage mwereka nababwire gato ukiri kuri ico hari tumanyaje nabonye natwe ari agema confession twaba tubona umukobwa gwaye infection imyaka n'imyaka infection yakuye ku mutima bakundana umva we yabivuga mugavuga ngo ngira ngo yarandoze mugabo nibaza ko ari ama infection ngira ngo ari abagoye ku buryo ngira ngo bigoye nuko banazi kuvura ngaye wacu sakugira kuja kwivuriza hanze mugabo nkizo ugasanga abantu ntibabizi ko ushaka kugemana n'umuhungu utipoteje akwandukiza ingwara uzokwicuza ubuzima bwawe bwose ugati none je kwiki sigaye nuka kuri kisigaye ngumamva ibintu kuri kisigaye nguma niyagaza umwanya wose kuri ki ugasanga tusa byavuye kuri plaisir ya swingi ya few minutes barashikana même na 30 minutes 10 minutes ni match ya football plaisir ya 10 minutes ugacha uwivuza ko amajana ukazana ama miliyoni kubera juste plaisir ya 10 minutes kubera kino niyo plaisir egana ego nikingiye biraryoha twabwize kuri apa amantu zenyereza infection nizigira izitwa affecta cyo kimwe abahungu n'abakobwa
twe twaragowe ngo hariho Bemwe- izibasizikaza mwe- mwe cyane mumera mwebwe yo urababwa demangezo kwiyagaza uyagaza gute deja ntibikunda uriko urabwa Ah, indani n'ipiripiri. indani Yo, urumva yes. ugiye à chaque fois ugiye gupisa ni douleur idashobotse à chaque fois uja gupisa ni douleur idashobotse hama iyo ni stade ya mbere aho ziracari ni preliminaire za mbere zo kubabara après hacatangura kuvamwo rero amariki yes après sinzi etape ikurikira mugabo ugeze ngaho kuri liquide ugeze habi ugeze habi sasa rero byane zo kwirigara ugasanga rero abatipe tuko turabeshana kuba umujama wanyu ngaha hagira were ugasanga urabona ko abahungu na mama ntitugira complexe yo tugiye gupisa nk'ahantu usanga tuko turapisa ku murongo twese sibyo mugakazo no mugenzi wanyu wewe sasa we ni aje mu nyuma nyine muwaje monye yasinzi kati ni aje ati jewe vraiment hari biboro ngiye gupisa nifo ndababara ndagira iki genda mani genda urabe ibyo bintu byari hama yagenda ugasanga ko ati ni infection nazo rero biroroshe kuzitreta kenshi itari agrava gose ya rero iyo umuntu avuze infection kenshi abantu muvenga n'abagore cyangwa abakobwa nyine bagwara infection kora kurumva I don't know sinzi ngira bibaza ko infection tugiye tuyakora ku bagabo gusa ariko ko ari abakobwa ngaha mu Bujumbura ashobora kuba yarahaye feedback acereza n'undi muntu nimba yaratoye infection kwa feedback aba bose ayagiye araha bose agenda arabahako kweka ivuze wewe no nje zigituma karorero karorero kwa mfano mugana wa papa yeah bisigura ngo nimba hari abantu bavuga ati hari umutwa wawe twenge usanga bifitiye apeti vraiment afise apeti avuga ati jewe vraiment umwe ntashobora mugabo tukirahoze hari hose n'abantu wowe ushobora kufisa infection muga ntiyandure jewe ndiko ndabivuga ndiko ndabatera inkuru zo kwirigara ngaha mu ntahure sindi umuhinga cyane oya sindi iminize ivyo ndiko ndavuga bimwe harimo tu experience personnelle tuzasha tubira umuhinga ubutaha ubukurikiye we listen we don't judge urumva hariho abantu bamwe musanga batanduye kubera iki ko warabutanze example yahaye uyu aca hanuye justement nyine kwirigara avuga ati ujya ko yahaye uyu ko atagwaye yagwaye byagenze gute kaje usanga rero tugira conclusion zacu nyine zo kwirigara ati bwabundi maybe wewe sinzi bafite amaraso cyangwa peut-être les conditions mwabikoreyemo peut-être ziri différent nizo ujya wundi giye babikora kuntu zari bimeze ariko hari abantu bamwe niho ko nakubwiye hari infection z'abakobwa ni ubizi kutazokwandura wowe kubikora reka ntukarikizo zose ugira imana nyene we ntikagufashe kandi rero tujuru za nkuru zo kwirigara nuko nko umuntu ace bavuga ngo none naka ko yamuhaye ngo mugabo akaba ataguhaye agacavuga ngo uyu ni yandura agaca vumenga ronse fevere rero umva acabandanya muri yandira kumbe baramubesha kara kantu imana yamufyonde uwo munsi hariho n'indirimbo hari indirimbo Sadbi yakoze ico gihe ni storytelling yakaravuga ukuntu ya ngo wewe warufise ingwara itagira ofete yarafise intention yo kumwanduza kugira ngo amugirire nabi mugabo byarabaye acagira imana agiye kwipimisha asanga c'est ça en fait hari gihe bishika mugabo non plus bica biguha immunité abari une chance sur 1000 urumva biba byashitse meme na sida hari umuntu ashobora kugima n'umuntu agwaye umugera kandi batikingiye ntayitwara aho tuzobaza abahinga badusigura ukuntu bigiye ntayitwara je nibaza ko since I don't know je ngira nasigiye gwarangira wakomeretse sinzi nese maraso aba yafatanya nandi maraso acha turekera iyo ni abahinga biologie kugira inkuru zo kwirigara ntizicikiciye twavuze ntitubizi ababizi kora tuba hari abaganga barabiganiro byacu n'abantu bari baturusha ama experience bavyigiye nukuri nimba tuba twugura ikiyago sasa ozi tuba dukeneye ko namwe muduha ama experience yanyu mu commentaire tubiseme yote sema baba sasa hari abakobwa bamwe nabo uzumva ngo ntibikoza kondomu unasikia ngo mimi sipendaji ngo kira grata je sais pas ariko je nubise ngo hari izifise genre umubiri umeze nk'umuntu je sais pas ngira ngo ubundi bazana izi za bei Kile vile sora petu watazipa kile vile batagezego niko dusijuye nayo nzi kuravuga wari ziko zifise n'utuntu tuze nk'uduherehere je sais pas ngira zozo ziraryosha randangira basi batubwire mutubwire Ifoko tabaga muhinga no c'est je namaze kumviza commentaire ku bakobwa bamwe ngo ati je vraiment condom kira grata je n'aime pas ndakunda ariko nibaza ko bose ni decision y'umuntu none umukobwa kugira ati jewe nibaza ko n'abakobwa nabo biga barafise amakuru y'irigara nubwo cyo bavuze ivyimviro byo kurigara umenga ni by'abahungu kandi ashobora ati naratetsinze ngira ngo imwe ari bango hama iyindi twikingiye
agacagira comparaison Yeah. ahanye vyari bimeze ku undi ugasanga peut-être ngira ngo hari izindi facteur ataharuye voilà ntiyumviriye ati imeze gukanye nibaza ko nako ndavuga ni decision nimba uvuga ati jewe nimba uvyanse naho ngira mfe ndagira pompage ndashaka ko amazi akanye bica bihera mugabo sindaguha urazi ironsa ka message uri kuri balada ko nyene sinzi ivyo ufise sintuzi ivyo mfise ozi urazi ironsa ka message uri kuri balada town uri mu tuntu twawe uzana ka message ati nagize rota le monde s'arrête iyo message ndazi abahungu bose baza kuraba kino kiganiro ndazi baramaze kwironka badama commentaire badama na ka message ubona ati nagize retard on fait comment mwamye muravuga iby'amamemes urako turi mu gihe ibintu byose babigira blague akamizera bagiye ari umukobwa yandikiye umuhungu ngo siniko ndabona ibihe byanje ngo bibaza ko muserukaga wabisiza ati wagiye bitwaye waravyibagiye hari n'izi usanga umukobwa avuga ati yo uwo Jean akaratamba ngo niyubonye amaraso Jean ubonye usuye mu marege ati la vie est belle kwero zivyo wakoze ubuzi siko tuyafera afure ko nusenga imana ati mana niwe nkora muri kino giso sinzosubira la vie chérie uko apina kuja turagakiri ni problème donc aravuze yapo banatupiga mamimba ndo if cyadutera amada ko tuja kurera umwana ndo if yo aho ka message rero bamwumva tuvuga ivyo twabayemo ako ka message sasa urapoa nk'ikintu c'amasaha biri kurakaraba gata Samira nataka nikuwe papa hivi tu pam byari sana urara wowe nyene ntiwishoboye acha wibuka ukeneye abagufasha ugacha wibuka ngo bavuga ati koresha gakingirizo mimi niko bile niko legend ibyo by'agakingirizo ibiki sasa ukiona kale ka message ubwenge buca busubira ku mwanya sema legend ivuna nataka kuwe papa sasa kwa papa legend ubwenge buca busubira ku mwanya après peut-être hari gihe ubwiza amahirwe z'amati ngo yari blague na shaka kubona reaction amenye ni bunkunda bloqué niyo blague uri kurazana niyo negeze kora aka memes kayo kweshiri yari blague uri ngiri tike cyo mu Rwanda narishe ngo yemera ndagarukana gute jari mu bire muraka yaraje gukata itike yaracitse kubera mugabo grand frère bakiya nibo banyika kubera bateye inda nandero nubu barabigira imihimbi ukanyika kubera oya ni wari ubuhimbiri wari ubwoba bigi impamvu ari ubuhimbiri je nabwo bamba mfise kwikina nutuza ngo tugirire ubwoba hamwe turirire hamwe erega muri abana mwese nta numwakuze mwene erega phénomène ni egoisme rero n'ubuhimbiri rega affaire y'inda ifo kuyibuka kwanza je nibaza ko majorité y'abantu baterana inda n'abantu bataba banakundana je barankunda nije ndakubarira mugabo urabizi yuko navuze majorité navuze iminsi yose Niko wanapendana sana ili vekirere jusqu'à la fin de rero urumva umubire peut-être ahuye rimwe do passage muri mubere mu bindi bintu peu importe nango amuhuye ari moitié y'ijoro vraiment il faut assumer les responsabilités wabigize afise undi bakundana batagira mu moitié y'ijoro bagira amajoro menshi hama osi tukiraho ikindi kintu nibaza ko catumye habaho so ivuga twisanzuye ivyo tweke kubicisha ikindi kintu nibaza ko gituma habaho uko iyo habura iyo manque de conscience par rapport y'ivyo turavuga hariho akantu bita gapilule avant bijya bihe twebe tuko turakura ntihariho option ya pilule sinzi nimba ari hari ku bitaro gusa mugabo itari bwatangure kuba commercialize mu mafarmasi yose option ya pilule ntihari bwaze option ya pilule imaze kuza burya niyo yaje kwica option ya condom sinzi ko abibonye ego mugabo sha en fait tuzagomba twiyumvira baraziriye vraiment twiyumvira mugabo iyo kurazirya afite wabibagiye ko ushaka kugwara ega twito nuko twiyumvira gutwarinda gusa ntiwibutse ko ushaka kugwara izo ngwara zose en fait ingwara baba barazibagiye ko ntikiri trend twavuze sida ntikiri trend so duko avuga ati anye obstacle ya mbere niyo grossesse no désir iyo nayo solution yayo naga 72 heures naga 72 heures akanyowe biba biheze mugabo après hariho za infection still hariho na yangwara still na period zirafise ama effet secondaire uriye nyinshi azogera igihe utakivyara niko numvise sinzi ko ari ivyo mugabo tugere nimba ari ivyo haraho ugera ugasanga sinzi ndakushaka mugabo nubundi c'est logique tout excès est mauvais nuzoziga nk'ibiharage hama normal nyine biraza kumerera nabi après donc
Sabaga muri BF umunsi umwe yazatubi. Aze agira achape ati 1 plus 2 égale 3. C'est pas égal 2. Ugira ngo umutwe wanyu vyinjira je nk'amadetail yose. Ukiraho nyene yose. Ubona nk'ubu iyo ugiye muri pharmacy kugura bimwe mu byo turavuga urabona reaction y'abantu muri pharmacy gute. Ntavyo nja kugura vraiment. Dufate example uhora wumva Ntavyo nja kugura. Ku bagenzi abantu biraca. Ntavyo nja kugura. Umuntu azogira montage ya kino kiganiro azorondera blague azorondera blague ya kigingi yagize kuri yo sije yo kuja muri pharmacy kugura pilule d'Irlande azorondera ishire mu ndakubajije kubera sawa madroa kigingi ndakubajije kubera je narabye simple condom simple condom gusa ugiye kuyigura ugize imana ugasanga petete hari umugabo akwakiriye byopfuma ari umukobwa ari apana umukobwa umumama ayiguhana iyo rogari ayiguhana iyo rogari ya jugement sambanye c'est vrai nous professionnel mugabo style abafise kakanuka urabikora ivyo bintu atahugiye kubona exactement alors que nagize déjà nagize niyo nubwo bwenge bwo kuja kugura basi kuri namwe mukora muzigurisha muze marestanga n'umutima mwiza kugira mwanguraje ajune kuzigura yego kuko hariho umugenzi yegeze kumbwira experience yagiye muri pharmacy kugura ivyagura à chaque fois hasanze uyo mumere akamasubira inyuma c'est-à-dire yuko harimo ama risque bivaye no kuntu za kwakira muri vana ya jugement de porta ku bantu par rapport ibintu biri tabu aussi abantu bakora muri iyo domaine bamenye ukuntu baza baratwakira ni nkuko kenshi hari umugenzi akunda kumbwira ngo ugiye kwipimisha sida ngo hari kibazo bakubaza none ngo usanze gwaye ngo ucubigenza gute we nipime niki kama na huko matabijwa kisindafanya lakini acha kumbaza vishi abaganga mutubabarira ariko ako kantu vraiment byari ngombwa ko twabasinyara mu bimenye ugasanga reka arazana psychologie ndende nta psychologie ndende banzo mpime après tukipata resultat abaro tuvugana tutaongea mugana twari kuberangira ngo igituma kubaza usanze ugwaye cyangwa usanze ukomeye arugira yumve amakuru ufise ko ari abantu ngo yo Jenny direct nje kuyahura iri ibintu nk'ivyo gaje no bamfu ibintu nk'ivyo birongereza pressure uri kurambaza ivyo bibazo vraiment byonyongera pressure biranyongera pressure nyine like umenga wagwaye umengo like urumva nibaza yuko ibi bunini bw'ingwara abaganga barabutahura kudusumba nibaza yuko niyo pressure abashaka kuyigira kugira ico kintu nyene ugitinye nko kugifata kumenga ibintu bisanzwe si kuribwa mu nda si iki akanya gato yarenze juste peut-être ritinye nibiki rafa simperuka kubona yuko malaria yica kuruta ingwano kuruta ibiki ko yica abantu benshi ngavuga ne kuri malaria batigira bayitebako kandi yica gose nibiki nibaza yuko ama communication no kuyabera amaso hari abantu bashaka gukomunika ikintu gose peut-être kubera gifise nyine yo budget ya communication cyangwa gifisemo inyungu kanaka cyangwa muri uwo mwanya ugasanga ni necessity yari ihagaze kuri iyo ngwara ni ya trend twavuga ugasanga ikindi nikibaye communique yo jere ndashavuye nk'ubu ama ONG yigisha ivyo bintu sinzi za PSI za BF za je sais pas n'izindi ntazi za OMS zande ntazonzi ko n'amafaranga bampaye sinda kugira ndabamenye mugabo abantu mukorayo harimo eske harimo ubuntu basi nko ugiye kubivuga hari ibintu bakora ko juste bafise budget yavyo badafise budget yavyo isanfu nima dufise budget y'abantu y'abagore batwara inda n'abagore bafise inda canke batwara imbanyi zo gutanga ama pilule canke zo gutanga kwigisha abantu kuboneza gutandukanya ivyaro ugasanga baguma gaho onye ma planning ibindi babihevye se ko musina bihari mugabo why pourquoi umwe basi hazasuka nk'umuntu umwe basi avuga ati jewe kwibwira nkoze ku mutima reka ngerageze basi nkoresha n'amahera yanje canke ngende gisha formation ahantu ndabivuga ko nibyo bisinze hamwe ntabihaye kenshi bakorera ku matana nimba ntihenze ibyo z'amashuri nibyo usanga akorera kuri terrain direct kera niho wasanga baragiriye communication peut-être hose jewe sinzi umuhinga wavyo mugabo Imana ishimwe ko nibaza ko tuzotumira umuntu abirimwo hagati na hagati ndani dushobora kubaza ibibazo atatubwira ngo ico naco nze ngo ico kiri hariya canke biki kuko urumva nkajya imyaka yose twabonye ama pancarte ariko prudence class canke biki omenga vyama bifatanye plus na sida ariko hagati hariho
hariho ibindi bintu byinshi ibizonda ibibikini ibintu nk'ivyo donc abana benshi bavyagwa bateza kwitabwaho n'izo ngwara zose zifatanye navyo ninuze rero sinzi gituma zya pancarte zavuyeho sinzi ko ari amafinancement yabuze cyangwa sinzi ko batoye indi mikenyuro baja kuri terrain n'ibiki muga sinaza ko anya pancarte cyabaye initire sinibaza ko tuya dukino twahora tukaba turi kuri radio na televiziyo ubu hari internet naho nyene vyo tuhuzuye naho nyene vyo bavyize internet ni yagusa niba kurihisha tuhuzuye mu bafise amahera yo kuduproduiza bafise amafaranga yo kutugirira promotion tukaba sponsorize kuri internet imyaka yose tukamaduhari icyo bavyiza gusumba ku buryo mu bintu biba bisatira nibaza ko defa babimvira kuri public imwe bakibagira indi public le message itanzwe n'abangana na target iyo message genre itanzwe no mu jeune kubwa ba jeune bagenzi we nibaza ko ça passe beaucoup plus kuko nk'ubu nka je mfashe exemple kuri jewe hariho nk'ibintu umuvyeyi yambwira ati genda uvugana n'abatoyi wawe kuko arazi neza yuko jewe peut-être ninamuvugisha nkabimusigurira hari ukuntu bitaza gupasa ariko wowe nka gahamfe wiwe uri hagati na hagati bashaka kumbwira ati peti yangu sasa ibi boro ni gute uko kubikora gute ugasanga urakoresha na langage yumva birafasha ask le message ayakira akayigira kabisa agakurikiza impanuro zawe yes bajeni batoyi bacu bakuru bacu abo tungana n'abadusumba nukuri twiyumvire ku magara yacu first ko defade nibaza ko hari igihe uba wibagiye wewe kurumva mukwi ubuhejeje kwiexposa kuri danger mu gukora imibonano mpuzabitsina wibagiye ko uzogwara tukebwe vraiment tukebwe rusha no guhagarara ahantu gacha numva ko gwaye infection juste ntibiyagaje nubwo odeur kumva ufise odeur bavuga ati yo abantu bose bakwinuba kubera iki kubera ko hariho umunsi umwe wigeze kumva ko uha plaisir umuhungu mukundana kubera ko yabwiye ati Jay by'amakondo nabyo nshaka je nshaka tugira uko nyene kubera ko umukunda wagize izo mpuwe cyo bikora mugabo uribagiye ko hashobora kuba ama consequences après abatipe nuko nyene umukobwa arakwankiye ngo je ivyo vy'amakondo birabishe iki ucivuga ati ibana yava canyima canke yava atazusura ku mundi munsi ugaca ukoroka aciyaguha aguterema ka infection rumaze ukwezi kose uvuga ati jewe nk'ibintu nabikoreye iki urumva donc il faut d'abord kubanza kwiyumvira jewe d'abord est-ce que jewe ejo ni hahera ibi inyi nzohameze gute nzambayeho gute est-ce que nazo harimo umwana afise se atamfashije kumurera ntihazo harimo umwana ntazomenya na se wiwe ko defo hari igihe usanga uvyara umwana utazi se ngo nitwereke abana moragiye muri boîte wahaye abahungu bose ati je ndabaha nakimereye ubuntu ndabatamwo ugasanga muri abo widi ntuzwa guteye inda urumva ugasanga nyene YouTube ati itumva ikirundi yo sansiye vyinshi nkoresha amatebe ngere bakoresha ngo nikivako ngo iki ngugu muri uko nyene mugabo urisiri kuzugugumura uko nyene donc il faut que dushira mu bwenge mu bintu byose dushire twiyumvire none kuri iyo wanduye imwe mu infection ikakwafecta nyene ukabibona nyene ko ari ikintu kari danger ntusubira kuko douleur zayo ziri real umva urabura amahoro urazi kubabwana ndashobora kwiyagaza ntushobora simple sinzi nuko nase kuba beaucoup plus explicite mugabo ntibikunda ko wiyagaza urababwa ukababwa ugasubira ukababwa gushika wemeye ukaja kwa muganga kandi semye kuja hakiri kare sinye zambere kwa muganga araverifia bien sûr araverifia canke nimba bitaraba grave arakubaza juste ukuntu wiyumva akaca amenya amatraitement aguha caguha imiti baguhaye imiti rero iyo miti iri efficace ukurikije uko bakubwiye winyoye uko bakubwiye prescription uko bakubwiye urakira n'ingoga mugabo ndakubwiye ni ikintu kikumarka kirakumarka kuko douleur ya mbere umuhungu agira hariya ni douleur igihe bagize circoncision iyo douleur ni ya mbere vraiment mugabo après nibaza ko douleur ya kabiri kurikira ni ya infection
nange ni douleur ikomeye cyane. kandi nibaza yuko twokuraho n'igitambara gifutse ivyo bintu vyuko iyo umuntu agwaye ukuboko numva igikiriwe kirambabaza sanga kiduga byose bivugwa iyo umuntu akora gwara handi hano cyangwa ariko araribwa cyangwa amenetse umutwe mugabo y'ingwara zifatira mu ingwara zifata ibihimba apana zifatira mu bihimba zifata ibihimba vyirondoka ucumenga ndapfuye nzobivuga Eh bana gute kubega kubivuga n'intuze alors que nantu hari danger n'ahantu kandi nibaza yuko abashora kunyarutsa meme n'urupfu canke ibiki mukamenga ugira bigira amabanga ama bivuga nawe akabigira bababire wewe kwiriga nabo nyata kimwe bazi bacamubwira ibindi bijuju ngo nyino nzoga gira ukugira uko c'est pas ça urahwera my friend urahwera rero nibaza yuko niyo kote yo kuvuga kugwaye kurumva nibavuga bifatanya yuko mpora ngira ibintu wafatanya ko ndo musuzu mara yanjye ibintu nk'ibyo ushaka kubera me babifatanya kwanza kubera kubibwira boja kwa muganga kwanza canke muri abo peut-être nimba harimo umwe wemera uvuga uti ndabimubwira araza kumbwira ikimbere gusa umutwe n'amaguru fo kubivuga niyo wabayino uhora bitubwira ino atari cyo rizaho kugira ubwira unuma ivyo kwica kandi urumva plus surima kuko biba birebire ariko bigora kuvura ariko biteba gukira itevye ntishobora kwandukiza ibindi bintu genre hagazamwe n'amakanser je sais pas utevye kuyivuza utevye gose boss je nta makaya yabatevye gose jewe abo twashoboye kuyaga byashikiye n'abantu bagarukiye kuri iyo etape yaho usanga hatanguye kuvamwo amayikidu umva après sinzi etape ikurikira mugani baza ko biri grave aussi surima ko biri grave n'ahantu hugaye hapfutse urazi ko hari n'abantu bari marié akagwara infection no kwibwira mu partenaire wiwe bari marié ivyo rero sasa ivyo mu partenaire bagatinya kwimubarira kandi muri umuntu bana everyday yego kubera ko twebwe hari gihe uyagaza mugata ibintu atari umuntu umuntu ashaka kubona cyangwa ashaka ngo avyumve wowe nyene uri wenyene abantu akora no kwitabura mugabo wowe ntavyo abona ugasanga ubibayemwo warabuze ingene umubwira ati je bigameze gutya anye ndagwaye uratinya kwimubwira naho tuzoyimwandukiza canke uremberemwo ariko ni bara umuntu yese kubwira ati none twivuze he basi ndaguherekeze tugura imiti ukiraho nyene hariho n'ikindi naco twovuga hari n'igihe usanga abakobwa sometimes urafise infection mugabo ntavyuzi mugabo gasanga aba partenaire bawe barabibona bakabura uko babikubwira nico kintu naco kisinzi abakobwa maybe ntazo mumenya mugabo igihe usanga nk'umukobwa asanga sinzi nimba bari infection canke nimba abari isukurike cyane je sais pas infection atava ku mahapo sexuel ashaka kuva ku bucafu twarigiye dutinya kuja matwate yahandi hantu ati nibe cafuye aza kuntera infection rero gacho usanga uyikuye ku toilette y'ahantu wagisokeye muri restaurant canke mu kabari je sais pas hama uciyugwara ntubimenye nkuko bivuze aba partenaire ugasanga mu partenaire umwe babiri nta numwe karabwira lega ni normalize kuzamurabwira ati sister vraiment ebana gira effort umubwire kuko wowe mu mufungo ntinukira hari gusanga utabizi mugabo ugasanga aba partenaire bawe ni basufra nico kintu kandi ntibashobora kubikubwira mwayibonye gute ndakwaze uwo mugano uciye umufu ntinukira nabajya batamota neza mu kwana bo ntibavyumva birashika yewe ugasanga wowe canke wewe ari alles bavyumva ugasanga ari alles nico kintu bavyumva ugasanga ari alles nico kintu wowe ntabona ko ari ingorane exactement wakabona mengo c'est normal di kwa meza none office umugenzi afite ikibazo wimubwira wowe je ndayibabwiye umuntu mubi uyo nturi umuntu mubi abukuye agashimwe je ndayibabwiye bose biragoye kuvuga ndamugurira dodo nkayimuha nkakado biragoye egura imuha nkakado mugaze dodo rega ntirezo ico kibazo hari natana ntigurira inde exactement ko nazi rega wese kese yo kumode nazi ko ari kuzimya umuriro musanzwe wabimuhaye nkuko bega ashaka kunashikimira ntayisiga kagara muto yiwiwe wewe ngo zigo vya bintu vyiwe by'ubusiri bwo higo bisiga wewe basha ega ntibiteye isoni nta muntu mwamota mukwaha wabivana bivana n'isuku canke n'umubiri canke je sais pas mugabo nta numwe agira odeur nziza mu kwaha kubera ko nahantu hafutse niyo baremye nibakoze amastika niyo bakoze amadodorant no kugira ngo yakonsome urazi urimva ndabiherahe niyihe muhaye iri tari offense yo kugira umugenzi agusanga akunda n'amayambi mugagara kandi mwe mwabikatishije byari twako turavuga mu kwa reka tugaruke ariko batwumvise batwumvise donc ico kintu bishobotse je nice bon avant jewe vraiment vyarangora kubwira umuntu guharo marke umuntu habaye
nk'iyo kati ko turavuga mugabo ubu nyine namaze kubona ko hariyo necessite kuko utabimubwiye jitse mu bumwishi nimba ari umuntu wawe cyangwa nimba ari mu partner ubona ko mufitanye imigambi miremire ni byiza kumubwira ati bana dukosore ngaha wowe kosora nanjye nkosora sino muzohendana birangire mwese bibishe kubera ko habuze communication iri honnête entre vous. ni yazego communication ari ikintu gikomeye gose hama ibintu vya ndamubwiye nibaza ko yobabara mu bisanzwe ikintu urinda wibaza ko bwiye umuntu ikintu urinda wibaza ko amwo kimubwiza ukuri cyo mubabaza ico kintu kigagifise ubasha ku buryo kugihora kizomwica vomye ko kimubwira kikamubabaza akugihora ngo kizomwica donc ikintu cyose urutinya kubwira umuntu ikintu ndakimubwiye ngo yo gifata phone bigira urinze ugera ahantu ubona ko kinari ukavuga uti ndakimubwiye yo gifata phone bisigura ngo ukimubwiye yo gifata phone bikwereka ubunini bw'ico kintu bisera ko ico kintu kuko utakimubwira naho no kumwica gishobora kumwica rintuze kuko urumva bibi byo dago turavuga byo kumota ashaka ari umugenzi wawe umukobwa kureka kubimubwira kumbe hari abatipe nk'abandi bamukunda bamaze kumuheba bamuhora ico nyene ugasanga cyo nyene kandi akamayidoge akwidoga ati jewe sinzi ikintu kiba kuri jewe baraza bakagenda oro urakizi umbye ati my dear correct this ugasanga ni biba nivyo bindi byose vy'ingwara nibiki ugasanga uhora uvyumva yuko mugenzi wawe nta mota neza mu bimba vyo vyirondoka canke ikindi kintu nk'ivyo canke mwicaye uhora wumva utwarufu nibiki ibintu nk'ivyo amugasanga ndazi mubazi bishobora kuba atari no ngaha kafise gikomere ngaha ativuje ntaco bitwaye ico atari mugabo just nibibe bihere ikiyago nikibe gihere twicare tuzi yuko ikintu kimota nabi ni frigo yafiriyemo ikintu komsa turi more nitove dupo watuzi ko ari umuntu ejo ashobora kuzamugoye ibe yapfuye urumva birabishikana adodoriyeko nukuri je navuze ko dukundana twebwe tuvuze bino bintu kubera ko dufite urukundo rwinshi ku bantu badukurikirana umwe basi turabivuze nimba udafite umugenzi ngo bikubwire niwimvirize vraiment nawe ntamazuru ntiyapfuye nimba uzi ko amazuru wari sensible ashaka kumotegwa niwimvirize vraiment umwanya utararonka ukubwiza ukuri ni wibwiza ukuri ko twabimuvugiye abagenzi twabibavugiye no masana bazwerigeze ko kibazo abageni ugati wowe mugenzi wawe anuka muko wawe bimubwira wabihelaye anyways kiyago cy'umunsi umugenzi avugisha ukuri mugari bamukunda imana yataga oya nuko ari umwana mwiza ntaza kukubwira ngo Philbert avyumve mugabo arashaka gucomorera akantu ka iyo mpuzu yanu itaruma sinzi ko mubizi impuzu iyo impuzu bayanu itaruma bagaca bayibika ibisa kaude rero iyo uyibitse karahera uyambaye ukashuha gato gusa papu kafa kanatoka aragucomorera detail nk'iyo kavuga uti ndani wewe sigariyo bashaka sida bikubwiye uti nuko urakoze kubimbwiye mugatigera ugataye ngo tu rero sinja kuja mu bantu ufite ruzishiza ciwe rero ubuntu iyo muri kumwe ntakubwira ikintu ubuzi kumeze neza kuko ubuzi ko atacabika ubuzi iyo turi kumwe nta mero mark mbanze ko musi meze neza gose none we ubwiwe ntaco mufise mu mubwira ndo umuntu ari perfect uwo muntu we ntari perfect na gato vraiment ahubwo rero aranakujya umuhari wa mugaje mbona ndakubwiza ukuri ngana ne murambira ikintu mbona ndakubwiza ukuri nta ne murambira ikintu kandi abantu twese muri cercle d'ami zacu abantu baba bahari ugasanga cyo cyo gusa kuri kote kuvuga ati uyu nawe ni guponda tu ukusha tuvuga ati we nawe uri permis turavuga ibintu byose niko namwe ri mumbwira none murambwira namwe murambwira naje mvugisha ukuri nkarenza muga defarge abantu babikwankira avuga ati none wewe mu mashugo yose bitewe no munsi genda gyemeye ibyo ni uvugisha ukuri kwishi cyavugisha ukuri kwinshi je sinzi guca ibintu hejuru muga ni birahera wabivuze birahera nako sibasha kubikira akantu je numve ko ufise odere mbi ndagukundira umuntu mwiza ndakunda amakaraktere ndakunda turi kumuvuga ibintu bizima mugabo aho kantu kamwe gatume ndaguhunga oya mugabo siyozi nibaza ko ico kintu tucitondere osi hageze kubwira umuntu uzi ko kiza kumwafecta bijya bivuze neza kimubaza mugabo kimukize nukurondera la meilleure façon kumubwira yes nimba uzi ko umugenzi wawe akunda ivyayimu bicishije muri imu peut-être canke nimba uzi ati ni wa muntu nyene akunda ibintu vy'amabanga muhamagare mwikwa muri babiri mbwe ati papa ibintu mbamengo gira uku ukebuke ne kintu kintu kuko ari usanga natwe turi abantu hari usanga wanyereye ugasanga ubivugiye hejuru canke ubivuze muri we itari approprié
bimubabaza Wakomerekeje bimubabaza umuntu. encore plus Yes. hari n'igihe usanga bitanamumotivye gukora ico mubwiye hoga tuvuga ati sasa rero kubimbwiye ukonye sibadilisha kitu tutaishi hivi hivi nione vitaishia wapi ni Ubwo example hari abandi bantu batumva ushaka kubabwira ukonyeje wamwegera bamubwira ati kino kintu kimeze gutya vraiment oya kwera sikizima uzo wakoze devoir uyu mugiye muri blague ifite nka blague nyene ati ntiyari serieuse ico umutwara pembeni urumva ari igihe ariko ubona ko ari ikintu gishaka kuzomwambika ibara vraiment ari ikintu ubona yuko avuga uti naka no mugenzi wanje kino kintu arakigira okay mugabo kino akazokigira lifestyle akazogira ikintu gisanzwe mu buzima bwiwe kizomwicira ibyo twavuze by'abakobwa usanga hari abantu bamaze kumuhunga kenshi kubera swat kumotiva canke ibiki ibintu nk'ivyo umem n'ibintu vyo kwambara iki ibintu nk'ivyo ukabuzi yuko Philbert akubwiye ko akunda ujya mukobwa hanyuma ukabuzi Philbert n'umugenzi wawe n'umukobwa mugenzi wawe ukabuzi Philbert nawe yamukunze Philbert akunda abakobwa bambara uko bagira iki bakorotse n'ibiki cyo bakundana je bona byari byiza mugafa ko mugenzi wawe ndamubwira akabanka avuga ni wewe nakara gufitiye mape mugabo ukabandanya wambara izo rido wambara birapfa bigira ifuru shirwa icyango cyemewe n'amategeko amategeko yiwe mugabo Jean ofitera ari gihe nawe umugenzi wawe ubibona yuko si question ko ngo si Philbert agira musubiremo mwambike mugari gihe umugenzi wawe ubibona yuko kecho si yambaye vuga uti impuzu zamusimbiye ko niwe ziyambitse urumva impuzu zamwambaye so yazambaye iyo umenga zamusimbiye ko atazishaka ariko arazihunga izo haziteguye urazitora aho umukozi azigorora murazambara vya vrai rero gasanga nawe wari usanzwe ubibona yuko ico kintu cyo mutera ingorane ntuze kivugana sinzi ko Philbert nibaze ko tuko turaheraheza kwaje Big ashobora kuba adakunda abamere bambara ibintu by'ibiguturiye bambe Big Zo ashobora kuba adakunda abantu bambara ibiguturiye abamere abakobwa aramere mwiveteza ntabakunda Big oyo urumva jewe nibaza yuko kwambara n'ikintu gikomeye gose kuko imbere yuko menya ubwenge bwawe imbere ko menya urukundo rwawe imbere ko menya banza kukubona ivyo ndakubarira Philbert inji washivuga unapendeza ari acinjira nivyo ndakubarira rero urumva gukengera kwambara kandi kwambara nta numwe ibintu twambaye muri umwanya ntibisa sivyo wanje ruvuga ko biruta ivyiwawe mugabo wowe yo wisuzumye ukiraba uriyizi kutarugira iforo vraiment hari abana kubwira hari abana tora impuzu ukambwira iti iyo mpuzu ugira wambare niyo wambaye ejo ngo ngo vya vrai kubera ayibonye hafi yagira isohoke arasida ego ntiyabiharuye vraiment mugasanga amubwira iti agati none wohora ubigenza gute kugira ngo kwejo twavuye ngaha ni imodoka yari irimo crime izo mpuzu otoya mbere kujya abategura impuzu zishasha ziha umukozi azigorora ukiraho nyine kera je kwishuri habako gatwigana kuri lumière kuko ari umwaka wa mbere twiga avant après midi donc twe ko tataha direct twaca tugira gongi ne twapoa kwishuri tukatubana n'amakuru yo kumugoroba hari abana rero hari umwana rero aho kwishuri chaque fois wewe atashe azagaruka yahinduye impuzu chaque fois atashe kandi akagaruka sani munyuma bica bivamwo bifu kuntu abahungu mwarashavuye apana abahungu twe turi bon ari umukobwa twe tuvuga ati baratese ego frère aho gati uyu nawe bituganye yigira niri ugomba kugira umuntu hatari arende alors que abahungu namuti oya ahubwo ari bo mwiga tukabura aho tubihera mugabo twaramufana kuko twe twaho tuzi aratashe gavuga ati yaje yambaye gute umwana yarafise garde bikwiye ahagaze neza kandi yarazi hari abantu twigereranye nawe n'uwo mwana oya mugabo ni decision ukuri mugabo ivyo byose ntabwo ujya kwifatana n'ibintu by'amahera n'ibikini ntuze ni decision ariho umuntu vraiment bagira effort ari umuntu aba ico kintu aba ciyumvirako ugasanga naho kera muri miri y'abasani buribaza ko byahindutse kera warashaka gusanga ari umusani azi style ngatamera ko zigura fisi apowe nkuba kabona ko gapira ka Philbert avuga ati agapira Philbert yambaye na pantaro arafurari yambaye nikifanya na shoes ya Big no bana byakije ugasanga twese tubifise nta numwe ashaka kuvyimvira kubipanguka tujanye hano muri show Philbert mutike agapira yateye pantaro kwa rafuna ya shoes ya ajuku ukana niwe yaka kubasomba mwese kumbe nta kintu kibona kimwe yambaye urumva kumbe bayite imitizo kumbe nta kintu kibona kimwe yambaye muri bo ugasanga uwo muntu arashaka amaronga amashugwe yo kubegwa umunsi tukateba tugashafura tukavuga ati iri bureka begwa he atari muhuza gira kijya kiratari cyo waje ya muzi za Philbert abantu ntabyo bazi mukumva kubera intuzi je nakuvuga rero niwe ufite urumva no kugira ibintu neza kenshi byaba bihagaze kwanza kuri ubwo bugombe kwanza kuvuga uti ndavyiyumvirako ku buryo nawe navuga nti iyo uvyiyumvirako
ari abantu bakunda gushaza kugira ashaka kuvuga ati ndavye dustile twanje ndakeneye akantu ka black agashira kuri Medina gapira ka 2000 akipanga agira akarondera akagura yego nako niyumvira yuko kugira ngo tugaruke muri suje mutumira nk'abaja ku mpera Philbite hariho nimba no yita ama unpopular opinion kubijanye na condom aba yindi ntakurira imbombo mwishashe nifuza yuko uyabeshuza nk'atana aho ravugwa kwinshi umuntu avuga ati kuyabeshuza avuga ko atari yo kandi tanuzine sinzi zindi unpopular opinion wobuzi cyane 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 iki na legend arira irazwi cyane niyo waruvuze turabikindi niyo tehamene kizimbabwira birezima umengo ni flex ukoroka kizindawe umengo ni flex ariko ntago ari flex na gato kune en fait jewe kenshi ubu mba nipfuza nk'ubu nabivuze kare impamvu nazanye iyi suje na ebyozi nuko nkiri muto joeme yuko baguma basubiramo ivyo bintu donc ariko nubwo igico gihe babitwigisha wamenga ko babitwigisha ku neza yabo ko nari umwana sinatahura l'objectif ivyo bakora twigisha none ngo bariko babikora kugira ngo baramplisse amakota yabo nakazi kabo biranginga mugabo honnêtement ni ku neza yabo ni ku neza yayo umuntu akara kwibutsa yuko chaque rapport sexuel ugomba kwiproteja et d'ailleurs kwanza mukiri bato ntimwari mwemewe gukora ivyo bintu ariko sindimye plus igena bibabwira ukuri kuguma rukuri ntimwari sanse kubikora deja hataragera ariko sibishitse bikabananira kwihangana vraiment ni kuneza yawe yikoresheje condom bikoevita ingorane nyinshi nako ndavuga kare ibijanye n'ama infection maybe abo maze gushikira barabiza they know zitwo turavuga ivyari ivyo barazi ukuntu zabaye preuve zikomeye mu buzima bwabo so ni kuneza yawe gukoresha condom bikoevita ayo ma MST iyo ngwara na grossesse non désirée urazi kubura umwana ukicirondeza ataco tahurishikana mu buzima ukaja kurera urundi mwana ntibiba byoroshe birablock indoto zawe birablock ibintu byinshi bon après sinzi haraba bitomboremo mugabo généralement ça nguvu nyinshi bisaba mental nini ya donc ni kuneza yawe gwaruka muko baradukurikira vraiment mugire foro kizimbabwe mu vyibagire kabisa je nagira gatoya nkombotse abavyeyi hari gihe bavuga ngo urumva ngo muko mugisha abana ngo condom twabivuze ko hari gihe mufata ibidakenuka bigira ibikenewe mukabigira ibidakenewe hama bavuga ngo mwari kubigisha ngo kwihangana mwari kubigisha kurindira babanze baje mu rugo ego deja nivyo ribaze ko namwe mwigisha abana banyu mubabwira ati mwihangana mugabo eske muri siri ko bihangana bahora wiyumvira kuri eske hamwe to kwihangana bika kuko ari gihe mubiri wanka ku control cyangwa gasanga biramushikanye uko nyene influence y'abandi ngo twarabikoze wo turabikora bivuye ku mpamvu nyinshi ijya etape ya kabiri atihanganye tuyishire ku ruhande tuyibagire tugume kuri ni mwihangana tuzokora imisindi yo kubwabwira bihangana ni byiza byo kwihangana yego ukora ko tuzi ko uyu munsi kwihangana bigoye kurushanyira ngo bigoye kurusha kutihangana afete kandi niko byaba punchline rero mu gihe umuntu atihanganye ntituce tumuta ntitumuhebe reka tumubwire atihangane kwasi ukuntu vyogenda kugira ngo nibuzango ntuce bupfa ntuce umubura kandi wari umufise niba vyanse ko atihangana reka mubwize ukuri ati vyanse ko wihangana gira ukuntu rero ntimudutuke tunamba musamaje amen ntimudutuke uko bigenda kose ntituriko tuyadressa ku bana gusa two tuyadressa no ku bantu bakuze kuko urumva n'abantu bakuze baragira hariho amabanga mpuzabitsina uri kuyagirana n'umugore we mubana mu nzu n'amahoro mugabo rimwe na rimwe hari abatrisha bakaja hanze kenshi pana rimwe na rimwe kenshi kandi abagore n'abagabo cikimwe bose donc urumva ntibifa haba kwihangana ntikuraba utaragira mariage gusa kuraba utaragira mariage kuraba numaze kuyigira kuraba umugore kuraba umugabo donc haba en même temps même n'ivya preservatif biraba bose utaragira iyo mariage numaze kuyigira kuko ntidusindero zimwe niki hama jewe iciyumviro canje cari iki kwihangana niyo nyigisho jewe no kwigisha no vuga n'amasaha nkuko Philbite yabivuze ati kiri na muto hoho
ko ivyo bintu bishobora kuvamwo umwana, ko ivyo bintu bishobora kuvamwo ingwara. Ugomba papa wawe yarazi ko azokuvuza malaria na diarrhée na grippe, atangure kukuvuza ingwara z'abantu bafise bahuza ibitsina ukiri umwana mutoya na papa n'abavyeyi ndavyite gute, ubu uri kurabaremera n'ibikini ntuzeye mugabo ifo ko abantu bibuka yuko ama rapport sexuel arafise aspect yindi iri spirituel y'ibitagaragara kuko Imana ikibishiraho yabishizeho kugira abantu bavyare, harimo plaisir n'ivyo, harimo plaisir muga plaisir si objectif, ni kuvuga urinze ubona yuko plaisir ya mwanya mutoya wa mbere ushoboka nayo ugomba ikaba ya minota 10 canke 30 feedback yanka ugomba dufate ko wowe uri Ronaldinho ushaka kugira minota 30 mugabo ko ushobora kuvamwe umwana azoba amyaka 100 ni birefu ibyo bitu ni birefu nitubitirete ko mengana ibintu bisanzwe. Rero ni kuvuga ngo iyivyo bintu biriko biripasa si imibiri biri kirahura n'imishahi birimwo n'impwemu zacu ziba zirimwo. Rero tuvyiyumvire ko mu madimension yose ku buryo kuko yageze kwa assume ingaruka bigushikira hose ku manivo yose. Rero that's preach papa uvuze preach. neza cyane uvuze neza cyane Bigi muramufana turamufana za ari kongera ko ngaho numva ari bon. Ikindi twakongera ko nuko twabwiye abantu bazima, twabwiye abantu bumva, twabwiye abantu bagiye guhindura ingendo tutishize kure. Ko namavuga nti twebwe byacu bigisha twebwe before yuko vyigisha mwebwe bamwavyumvirije ko twe tubanda kubivugana hagati yacu wanashima imbere yuko bija in public, donc vyigisha mwebwe bisha na twebwe. Ingaruka mbi ni nyinshi, hatwifuza ko mugira ubuzima bwiza, mugira amagara meze mu mutwe na mu mubiri na mu mutima. Rero urumva nize ko tudataye umwanya w'isaha tuvuga ibintu bica mu muyaga gusa ntiba ari show gusa yo gushoye gutwenga, oya habe harimwo na leçon morale umwe wese atahanye cyangwa wese agumanye muri we bice muri kino kiganiro. Yego je nagira juste akantu norangiriza ko peut-être nagomba gusinyira abantu bagira ubwoba bwo kuja kugura muri pharmacie ivyo bakeneye, yuko pharmacie zigaye zikora 24 heures, donc urashaka kuja kugura mwijoro atasirikira sihari, don't worry akagura ipaka kayigumana ipake sasa jiwase nani batinya ko agiye bagumamubona ofete ubutinya koga z'abantu tabaho habakora muri pharmacie kubajera n'ikimwe kujera n'abandi rero bakubonye winjiye wetu. Donc nashaka juste kubaha ka information kama pharmacie meje asigaye akora 24 heures sur 24 nimba ufise exactement nimba ufise amason nimba ufise igure atawubona vraiment ni weye na pharmacie unamwambia bana pa chewikike nicho nako klende mbona no bagiye hejuru ya paracetamol. Honnêtement ntivyoroshe kugira iyo courage kuja muri pharmacie ngo uje usanga agiye nakaju shaka condom vuga cyane sindakumva shaka Prudence kera zitwa Prudence babyibuka sinzi Prudence ari marque nuko rero ntimuze mwiti ariyo marque iri populaire mu Burundi. harageze aho twatuma rero n'abantu bahita Prudence ni hakuja kwa Bic yari marque kugira tukayita Bic kujya kwa Pampers. Murazi ko entre temps tugaruke ngamangaruka baratunga amangaruka ama Prudence baziko bashaka Barundi cyangwa se Barundi kiyagiye aba influencer baba uzakariza kera bariko ariko bajya groupe hariko baba bire ba question G hariko bandeke nibara kumutemere yari indirimbo ya Sida n'indenza Desire indirimbo avuga ibyo nuze bya Sida nyene sumu yabaga apana avuga ibya Sida baho reka abandi babeho umugwayi wa Sida n'umuntu nk'abandi kira gintu twababaye n'abahaye n'amahera none kubira iki barasensibiliza Sibire ariko muri aba question G ibintu hariho amafishe kera barasensibiliza cyane none twe turemeye mu dukoresha je mu manike kubadi ndavyemeye mu amahera kwa mu amahera mu amahera batiye condom hapa na sura yangu hakuna shida ni bonje wo munshireko mu manike kandi yarabaho condom z'abakobwa nazozimuga mugazi raba ego ziraba mugabo sinzi niba bezirakoreshwa asa fois tuvuze preservative twamwiyumvira ni nkuko ama planning familial menga abagore gusa aho ntari nz'abagabo ari z'abagabo yego zirahari yego
gusa nyene numva mu bundi menga ni z'abagore gusa ziyani nico kimwe n'ama je ntawe ndabona kondomu y'abakobwa je nibaza jamais vu ça mu maseminaire n'ibiki ninuze oya twerewe muri aya maseminaire nyine hagarukanye ni z'abahungu gusa focus yari ku bahungu mugabo baravuga ko hari z'abagore mugabo ntibazerekana baravuga ko hari z'abagore anyways kujya mwashama inguvu kera abantu mu bijejwe abantu mu bikoreramwe abantu mwumva ko ari ibintu vy'inkoramutima ni mu bishema inguvu n'ubu abajana ko barakura ubunye mubibutse hakorwa ama emission menshi hakorwa indirimbo nyinshi hakorwa amateatre amafilme kuri ivyo kugira ngo mukuriho tabu itari tabu ariko irica ibintu vyinshi ego mana we duhetse je tukadushimira Feelbite ko yatubereye umutumire no munsi merci ko nibaza ko wejeje gufasha benshi mungana uruta bakuruta mu gutanga opinion zawe kuri kino kiganiro twizere ko n'abandi tubamagaye muzoza mutazotinya ngo ngo bijya bintu bon nibaza ko utange feeling yo kuheje gufasha abantu deja naje ndize ngaha deja tubanze tureke ko mweje gutanga viza ndize ibitari bike ivyo big zo yaje kuvuga yavuze amajambo meza cyane yatwibukije yuko au-delà du physique il y a aussi le spirituel c'est pas ukusha n'importe comment avec n'importe qui navyo birafise imikoshiavyo bizanana so ni ikintu kiri important by the way wakoze cyane wakoze cyane kugisulinya duhora tucibagira chaque fois hama ndabibutse kandi ibituko turavuga ni kuneza en fait ibi ni wabyapplika ni kuneza yawe ni kuneza y'ubuzima bwawe bwakazoza kawe nimba ari ufite imigambi myinshi nka Feelbite mu buzima ushaka ifo kugira effort bijya bintu byaranje ubuziti jewe nabijamwe nzobikora uko canke nkuko bijya bivuze nimba ntiharagera uracari muto itonde take your time ntuhendwe n'irigara kuko nabisubiyemo kandi rigara vraiment hari ibintu byinshi twahigiye bitari byo kandi byagiye biratubloka mu bintu byinshi mu buzima bwacu biza kugufasha kuvyuka saa 9 konsa umwana muri nevye wikora bibona so uno munsi rero ko twagiriye imana imbavu zaraheze zaravunitse yo muzotubaza so kwa hiyo ni kuneza yanyu hama murakoze kuba mwantumiye c'est un plaisir n'ikindi gihe let me know okay nawe ugize uzotubwira c'est vrai okay yes n'abandi bose muzogira amasuje mwaba mushaka tuvuga tumurika muze muyadupartage mushobora ko kutwera abatumire bizaba biri beta kurusha tuzobakira wakoze nawe kutufasha kugira ikiyago ciza umworosha kiyago jangu ngendo mugumya kiyago da unakuwa inspiré anyways tushimira dukurikiranye mwese abantu mwagize ama commentaire abantu mwasize ko likes abantu basigaye mudaha agaciro gushaka like kiganiro mukuri mu biha agaciro uravye imisika kuryohera shaka iyo like nta nakene bigusaba mu gutwo dufashije gose ko imisika ashaka kuyikomanda ku bantu benshi message gashika kure tubashime gose ko mudukurikirana ku munsi nukuri ndutera intege uko bukiye ko bwije naho utaha hamwe vyoshika akaba ari umuntu aravye ikiganiro atazi Feelbite bon birashobora gushikanaho ico bari gitangaza no mu DJ ahora yegeranya imiziki kirundi myinshi iryosha kayishira hamwe ku buryo ukritse kuri YouTube yiwe ushobora kugwa ku ndirimbo playlist canke mix imwe irimo indirimbo nyinshi cyane ziryoshe ukaryoherwa indirimbo z'ikirundi mu mwanya muto icarimwe thank you so much Feelbite kuri YouTube itwa gute DJ Feelbite no ku ma réseaux sociaux c'est DJ Feelbite let's go no shaka kutugira akape chamburi yongira ubonyene na surprise yani ndo ari bana n'umukobwa yandi itwa gute slowly kukinama nakubwiye ko ari we numva nipfuza ko ari we utuma umutima wanje udunda wamawire kuye nkakora byose nipfuza ko nashaka uze kundabanzi yuko wihuta dia magina kizigenza turaje cheza katika abantu bose bakurabe producer expect izi beat zitwange abaryohewe nibo tugenda tujanye iyo ndiri biraryoshe mugende kubiraba namusavye ni babamere vrai hamwe n'ibidakenewe okay thank you cyane gusaba puchi like fire by the way raziko hari umunsi umwe nari nagira performing tellement nari maze iminsi numviriza iyo verse hauze gato gego hango gutunda yibagiye amapawundi oya ni juste iyo virisi yakaka video kabaye viral koroka muze tuwashe fire
ndatagasa uno munsi n'ukubwara sheri nimba ndindiriye sintaha ndi kumwe n'abatabura amafaranga ndi muri buryo gusangira n'abacu karibu muri patifulva ababinyoye ubu bari mu bipampu mu buzima bisaba kuba umushapu witanilo niba bampiri shega kuri mama abakobwa badafise inyuma Emwe turakunda cyane turabasezeye mu bandanye mwe mudukunda bisous à très très bientôt ejo bye bye Siren Vibes TV.